nziza kubera yuko idukunda twebwe abantu bayo. Imana ni nziza kubera yuko idukunda. Ego Imana ni nziza. Ego Imana ni nziza. Imana ni nziza kubera ko iturinda. Imana ni nziza kubera yuko iturinda twebwe abantu bayo. Ego Imana ni nziza. Ego cyane Imana yacu ni nziza. Kubera ko Imana itworohereza. Imana ni nziza kubera ko itworohereza. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana ni nziza. Ego Imana ni nziza. Ego Imana ni nziza. Imana ni nziza kubera yuko idutera intege igihe ducitse intege. Kubw'iyo neza yayo nimuze duhaguruke icyarimwe tuje mu mahanga yose tuvuge iby'inkuru nziza y'agakiza ibonekera muri Kristo, maze abantu nibakorwa mu mitima bakagarukira Uhoraho bakihana bakareba ibyaha byabo maze bakabatizwa, Imana ntibyitegereza izotwishimira. Imana ntiyabyitegereza izoyihimbara. Kubw'ineza yayo nimuze duhagurukire rimwe tujye mu mahanga tubwirize abatuye isi, tubabwire iby'inkuru nziza y'agakiza, maze abantu n'ibi bakuba mu mitima bakagarukira Imana bakihana bakareba ibyaha byabo maze bakabatizwa. Icyo gihe Imana n'ibiraba biri mu ijuru izokwishimira. Imana ntiyayibyitegereza izokwishimira kubera yuko vuba cyane ijuru rigiye kuguruka, maze Yesu Kristo akamanuka ku bicu azananye n'abamarayika biwe, bakamanuka maze abantu bose bazoba barizeye gucungurwa kwiwe. Bazojana nawe maze abatamwizeye bazorera muri iyi si, maze abizeye Kristo bicarire nawe kwibana mu ijuru. Icyo gihe abantu bose nubwo bazoba barapfuye bazozuka, maze abamwizeye bicanire nawe, maze isi irangire. Ubwo bazobaho bazosezera iyi si bidugire mu ijuru. Iyi si izorangira n'ibyayo maze bayisezere bati urabeho tuyitaniye iwacu mu ijuru. Aho mu ijuru tuzokwibera nta kurira kubayo,